Mwaramutse ntitwari duherutse amakuru ya Dubai kumbure kubera iki kiza kiriyo ntawuzi ko kumbure intambara ikirahera sinkunze gukurikirana juru amakuru ariko umenga naramvise yuko bariko banegosia cessez-le-feu canke kumvikana hagati ya Amerika, Israel versus Iran vyo ari vyiza ariko mbonye ino nkuru ivuga ngo basha umubosi burya abonye uri umunyabwoba kandi utazi akongereza na gake araguhonyanga na mpaka umuhangaye utamuburiye isoni aca akubaha. Bon malheureusement kubera en fait nagenda bamenyeshe ko hariho deux mondes hariho imigwi ibiri y'abantu hariho umugwi w'abantu abo twita bari civilize aba bantu novuga nk'abazungu en principe baba bafise ikintu bita agateka kazi na muntu utirirwa uranegosia kaba karaho harimo exception mugabo pour la plupart des cas kaba karaho ugiye ku kazi boss ntiyigera gusaba ikintu kitari raisonnable ikintu kitari mu vyo mwavuganye ejo navuze kuri wa mugabo yarikora imizigo hari ibintu biba biri muri job description ata muntu yongera ko ikindi ata muntu akora ko ikindi araje kuvuga ati mfatira kano kantu pour l'instant agusaba akwinginga atavuga ngo niko kazi uza gukora mugabo nk'abarundi ntitubitahura et or ndabatahura nabwe nta kibazo nibisanzwe nta muntu amenye ibintu atabonye abahindi rero nico kimwe n'abapakistani usanga nabo nyene bari muri iyo migwi na cyane mukamenya yuko mu buhindi naho hari imigwi ibiri wanashaka hari umugwi w'abantu bakenye n'abantu bakize nibaza ko kenshi na kenshi nk'abaza gukora Dubai gupagasa barimo bakene mu bandi nubwo ubona bitwa superviseur n'abaki abakire ntibaza gukora muri Dubai baza muri Dubai gukora ama vacances ababe bari mu ntwaro baja kwiga za MIT muri USA za Sydney muri Australia n'ahandi so baca baprofita ati natwe turarusa abantu tunyanyaza kumwe natwe wacu tunyanyazwa mugabo bakamenya ko bari gukora inyuma y'amategeko ya Emirates ari naco tumvuze uti no nibishoboka acimenya ati bon uyu muhizi ndabona araciye ubwenge ahava nshora mpave ndanakomererwa na jewe kuko nabo nyene bafise umubosi hejuru yabo ntabwo ari amakampani canke amashantiye yiwabo so kwihagara ko rero keshi birafasha bo personnellement nibaza ko hamwe abantu bavutse biyoroheje navyo ni vyiza barafasha cyane cyane nko mu Burundi kandi mu Burundi bigusaba ko wiyoroshe cyane ko utiyoroheje barakurasa baragufunga barakwimakaza ibintu nk'ivyo barakwirukana hari n'abandi usanga bavukanya akantu k'akanyarigabo abo keshi na keshi kumuhotera ntibishoboka kubera nk'i Dubai ntushobora kumurasa ntushobora kumwica ntushobora kumupfunga bosha kumukura mu kazi mugabo naho nyene umushobora gusanga mwaburanye iyo yari mu makosa ariyo mpamvu wihagaze ko baca bagira ati rekada uyu muntu ntiyirigwe arankoroga je ndibuka kwanza ko mburenshi ndakoze c'imigani igihe twaja mu windwi hari umukobwa yaravuye mu Buyenzi umenga bamwita Fatu araza hanyuma byo kunyuzura sinza gahungu kagiye kumubwira utujambo aca gakubita ikofe uwo Fatu twarinze umwaka wa 2005 ntasuye kumunyuzura cyangwa kurota bunyuzura kuko yarakaze anyway mugera mwiza